niki umugabo niki umugore n'umugore umugabo n'umugabo none udusiga tutariye tugize ubwo bari mu bikigicara mu kuri guco gusa umuntu yogira ngo ni sawa kumbe byarayangara nagerageje koryoherwa ariko mbona umengo hajemwo ahubwo gutera umpunga cyane Karimu ujuzi Niwagire ntakiri muri ino si bitahure ni kwisi meze ibyo byaheze byashitse sinzi nimba ari ikindi ukongera ko ahubwo byari bikene ko tuja mu kiriyo ubu aka kanya wari umaze kwibungenga inda yiwe gusa umwana n'uw'Imana nibaza ko Imana izomurera izomenya ivyayo keza murakoze hazina gasa nukusa murakoze nibaza ko ari hajya murakoze kumushikana merci beaucoup nukuri kufasha bwanyu ego murakoze gushima muntu mwiza ego hama nimba ntabagoye mushobora kumpakana ibiro kanyu kugira ngo n'ikindi genzo ushobore kubavugisha kuko nanezero no guhura namwe nimba tacho bibatwara okay nshobora ngaho nizira kazira murakibuka ego sawa merci murakoze rero mugira umunsi mwiza namwe
aka karamfasha nkunga hariho vugana ziba aha ndahatswe pana vugana ziba je nkubwiye kuva isi yabaho ibintu muye navyo muri inose navyo nari bwahure navyo wewe je mpuye na marayika ariko aragenda mwibarabara turahuye ntabwo wasaze reka mvuga ubusazi vuga usumbye no ngaho umva je mvuye hari haruguru hari ku matafari ndabaga plasera karaba bakurose ngize gutyo mbona mpuye n'umuntu mwiza kuva mbaho ntari bwawe gure wabandi umviriza arenze umviriza abesa bazokwamaho uzikiyashu ndimo ngorane n'indimo butuvugana je Karimu ko ibara ringwanye ingorane nyaba nakajya kuba nakubwira bita ese namwe bagira nenga rimara rike bashaka kumva ko twakoze ibintu umunsi muraho nawe narakubwiye kubona mu isi imbere twagiye kugenda barakadomye inda ndakubwire urazi ko naguhanuye reke kugumugendana n'utwana uko birangiza ko duhejeje namwe tuwe urabe wikingire uko ako namushe ko mfise umugore nari munyegeje ko ngira ati mugura ko mfise umugore ako murande kangwanyiza kwe cyabire mu telefone nivuga ntacu ndakubwira umukobwa ejero numbona arajya ku message ko ashaka guhura ndamubwira ndi biza ariko ndi gukora ariko ejo bundi akaramamagaye ndi kumwe n'umugore mukupira ko mwita barabyumva zarindura akaba karabaye ni mama byakurikiranye gute habaye iki ko numva utajadudurira akaba kabaye byanze ko mbyara mu rugo ngiye kubyara mu gasozi cyo tumva niki naho igisigera y'imutevure maje ndiyizi urumva ko ibaze kuvuga ko utayimitiye kandi mwarajyana none naretse kwitera umugore mu rugo ngabyare nk'abandi nagiye kwitera ijya ndaya none urabigenza gute umukobwa yasabye ko turi buze guhura ariko nagize ubwoba genda jya dupange deal kandi iyo deal nuyikora neza uramunkura ku mutwe bigenza gute umviriza rero ikintu ushaka wowe urazi ko ntimuzinanye genda guha nimero za telefone hama wikoresha ukuntu uzaro umwanya nimba muzohura nimba uzembwira kuri telefone we umwumvishe ko je nakiri n'iki gihugu nagiye canga mu kimwe ko nagize izindi ngorane runaka ugerageza mangite ashoboka ko nawe ntakuri umwana ariko ndabe kuyanza kwijosa cyaho umuhende ko imodoka yangonze napfuye basi ndavyumva gutorohewe ndarabanda bigufasha ariko urazira umugenzi mpuye n'urubavu rwanje none aho ugira uhunge ntuzoza no muri mariage yanjye amari byo yaravuze kujyana cyo reka uje hano kuva mbaho ngenda mu barabara ntwara imodoka sinanzi ko no mwisi haba abantu basuko ko nakantu tumwa mpungurira banzu reke ubwire nkuru sinanzi ko no mwino si haba abantu basuko nawe marayika araza ku isi man jimpura n'urubavu rwanje munahuye n'imana umva nkimubona gusa naje mbona ari uwanje wabera urafashwe akari mu mpere niko kari mu nama nawe bigenze gute je n'urubavu rwanje tuzobana kandi namaze kubibona none narasengeye none namwatse nimero nuze beyo uramuhebye zoguma ndamutesha umutwe namwatse nimero kana amaherezo azokwemera iciyo none uguhura gusa mwibarabara wasagara umugore nabonye ko ari uwanje wasagara umugore w'abandi ba mugabo ewe nabonye ko ari uwanje n'uw'Imana yandemye ni goro bavugwanje nabibonye neza na neza n'ibindi kandi je ndabikubwiye mu minsi itari myinshi uzona ndagutumira twemye cyaheze abantu bo muno muti baba ni mutwisha usanga ari umugore w'umugabo ugasanga ari ingorane genda bukebuka mugabo none biri kumbona nanje barakwicira muno muci none ntumira uko biri kose byashize byarashitse umwana navuga tuzomufasha katubandanye
hakiri kare nubwo nini ntibwakunaniye yo kora siporo wa mugore wa mukobwa urampabarire wa mugabo kurazana ubu ariko umugabo ubundi umukobwa niwe mugore bose niki cyane nakaje karanyishe wiki ama déplacement twagoye waje n'amaguru narose taxi ngeze kure ntembere kwita gushikanye none yashikanye cyangwa urabore uri mu biki twumvirira reka ibiki akana nagaga hako mwaje mugabanya insako nifana none somi bona baranyakiye hamagara monako aguye yasema none mwa kurunwa ko ndi kurunwa reka hari jambo nashatse kubwira madame ariko byarantiye ubwoba ndiyumvira tureka nshime kuri gucisha ndari gutuma uko razi umugore wanje ko ntuyimereye ejo canke igihe bifise gusanga ndumubwira akabyakira nabi uzombwira ko ntabyakira urashobora kumva ko ubu tuvugana ukwezi n'inusu guheze nta kazi mfise baranyirukanye kwezi n'inusu udakora ukwezi n'inusu kureze nta kazi kandi yabona ndi gutonda mva mu rugo nkugiye ku kazi kugira ngo arome situation batagenda bavuga ibyo bavuga ujya mfise umugore umenga mu mutwe wa pikwera uva muhira mu gitondo ugataka umugoroba sinacana ronse ay frak utakoze hari igihe mushika nka mahera kagaya ngo 2 ntibisuma ngo 1000 n'igisuma ariko niko mbana yarose rero nshimye kubwira ugende mumbwirire fata umwanya wo kubimwumvisha mubwire ko nubwo ari kona ibiri kuba mu rugo nanje si jewe akazi karaheze kandi uyu kahezemo ntabwo nzi nabonye bishika ariko ishara nzoronka kandi ko Imana ihabarya nanje irambona izomba ko nakuvuga urengana okay nshimye kugutuma ugende ufashe ubimwumvisha akazi karaheze bimwe yaguma akoresha amafaranga umenga nibiharage nimuha bibira bishimuko nimuha igihumba gishimuka gisumisha ko nakimuhaye hajya mba nateseka imba nirashe ebana ubwo ni wakwitanye ko ya makosa yawe ubugaba bwawe nayo byo kubaho je nabonye bishika muraramagaritse gwe cyo kukumagarika baramumonisa ndayijya ahubwo nkamengo n'umugabo azi kuzitera nziki hinda none kigoye kirimo niki canke shana gahinda caho mzee Karimu yakoreje umwana ngare namuvumye yashaka aracuramye hani abuze ikintu kimwe mana usiko muhira kwa Karimu yaguze iki yaguze izindi muhira iwiwe mu rugo ndavuga mu rugo iwe we n'umugore we gusha wa mugani ngo zirasha none hamwe ubu batuba bagiteka ngo bishe mani hamwe nta nivyo banafise banateka man abaye iki mani kandi mu mana afise umugore mwiza ariko kari murabona kuriya kuntu yigenza nyene hanze ngumva vyari ivyo none umugore we no kuvuga ko ataba abizi cyangwa bikeka ko Karimu ari umusambanyi umugabo asambana akagira no ku mukobwa jiwe dukundana ngamungara asambana mani Karimu yo ipfizi yo kukomine maruswa abana twe tuzoza tuvyara bavuga ati muri quartier navukiyemo harimwe umugabo yitwa Karimu arasambana nje ndi ha pastor yabyaye umwana aduhamagara ngo tugende ngo bamusohoye ariko nabone ibimenyetso ko byujya mwana ko yoba ari no wa Karimu ko Karimu ngaha anya abantu bose barabizi ari mu bantu bajya abakobwa benshi abagore abantu bose ingeso arayifise vraiment cyangwa se mana afise imiti ako Jesse yibaza cyo usanga n'ibintu yakwikuzimu na amategeko bamuhaye yenda rongagura abantu bose abonye kuko Karimu afise buryo umugore mwiza mana afise umugore mwiza aguma muci inyuma bwongera birirwa barashwana none se nawe mani ko yagutwaye wiwawe none ho kwigenza kujya mugore nawe nicyo ntwakivuga kikaba kimwe ku kindi nicyo ntwakivuga none nyine ikoresha umwanya erega bari tureka kwasama bro tureka kwasama badutwaye abacu bato tubatware babo ba urazi rero mu ahanze ibintu vyingo ari hatara nkuko Karimu afise umugore mwiza
ariko ntazi kumufata neza ubwo mugore nawe nahari mwiza afise umugabo w'imbwa ndakurahi ijya n'imbwa yigendera ikibazo si kugira umugabo w'imbwa ikibazo nuko atazi inzira yotuma umugabo agaruka hari uriya mugore ndakurahiye afashe decision hagati nanje reka mbe ndondera uyundi tuza dupfuburana umugabo yazafuha afuhira umugore solution ikaboneka cyo bazabiki izo nguvu rero hazofise gende mu mfubure ahubwo ndabwira yenda wihore man ikora revenge wazi gituma ntashaka kwihora ndafise ibibazo kandi bikomeye cyane rero bitoroshe kuko naje gusanga ibibazo sanganywe byo bavyiyongereye mu bindi ngiye ko kwega rero ibyo bibazo by'ujyanye mugore wa Karimu ngo ndamwiruke nyuma ngo ni imfubure wapi kuko umusheri mfisi ujya mukobwa nyene uzi ko kwigana na Karimu wazi ko aje nyambwegeye taka ngo ndafisa nezi amezi cyangwa afise ngo afise inda nayo inda yanje niyo yoba ari inda naho umuntu ari yabandi n'amezi ese musore nyimba waramuritse album mani wapi mani waramuritse ahubwo ngira ngo rujye gwana afite mu nda n'ugwikibunda kuko ujya mugabo Karimu je nari nsanzwe bise amakuru neza ko bagendana mu nyuma ucumbwira ko wabateje n'icyumba sha wasanze ari karongora umusheri wanje ni mama afise inda yajyamanye nawe ajyamana na Karimu je ntavyo nagize vya hatari none kamwe ako warabigize nani nifite n'itiro sinibaza ko nabikoze kai ngaho nawe rero urabigenza gute inda je nterinda bone ya Karimu usangiye umwana nande uvuga ati nande Karimu umutama w'amateka Karimu sha jesangira umwana narahawe gusa kimwe wewe uruhande rwa ruzoba rugwiburyo rwa Karimu rugwiho hafu nivyo ndimo ndabona muramusangiye kanyumvira uwo mwana mubonye byibara no maso wanje akivuka arahita muniga uwo mwana rero azovuka agira iki mwana wawe na Karimu akoga higenza no kubagenda ko gaho mani reka ko ndugiriza ishavu ndatuma n'umwembe nkuruka abisa aho gusa reka mbwira ikintu kimwe abakoga bikigenda ko bagenda ko gahoro ariko bye Karimu aka karere kose nakiwe aka karere kose nakiwe uziko nabonye na apere yiwe usanga yaronse indi dem none ariko je ikintu ndiko ndibaza bye Karimu yoba gifisa akazi kume ngo yirirwa mu bakobwa bye arakora Shamen Karimu nose mwani atari miti kumwe nabikora amafaranga biba yakora adakora ahubwo mwana Karimu akora akazi kameze neza so mwana umukobwa w'iki gihe wahagurutsa yifitiye sheri wiwe urabura uvyige ko neza je Karimu sinibaza ikintu yoko yoba ari muri babandi bakoresha inko mu ijoro bakiba ko nta mafaranga afise nayo tubona aha nawe niwe musangiye umwana uzomugende ko rero kubikurikirane kugira urunkene ikiyasho cinda kikupfu nazo gituma ntirutse inyuma ya Karimu gose ngo ndamushavuriye ngo yandiriye umukobwa kumena va ntazi naho akura amafaranga ya kumena burajya imyembe hamije sinzi aho yama ni mama aho inzoka turavuga imyembe nk'umugore afise inda amezi yasi nayiteye bakora yinyagire umutezi w'amada najo sindi ndaya nka Karimu tari ndaya se wateye wo mu bana n'umugore wawe uri wayiteye n'umuntu mujyama akomane konzi ujya yari umushiri wawe nkabanzi n'uwundi w'umushiri wawe n'umuntu mujyamanye mukabikora ufise itiro ugiye ndayo yojyamo ntandi twavyara umwana asinziriye abandi bavyuka barira ahubwo gogoza rusinziriye ni mama
karibu cyane amajindi ko ndano sinzi ko nawe batokuza imana sawa kayeneje wewe kwima umuha kayenereje no muntu wanje akarahuri abereyo nuko bize nuko bitangura ndabona ko indoto zanje ziriko ziratora inyishu bisanzwe kubwira umuntu ko aberewe n'ibisanzwe ntaco gusa urakoze ko nako karatuma mba ndamara kangahe Numuti abana mara na kangahe kabisa nibaza ko ikindi gihe uzosanga nongereje no kumera neza gutagata mbyibushe kurenza ngaha mama mbe hagiye gutwara beri wow nitwa Beri izina ryatoranyijwe n'Imana abera yavukana gahinda umugororotsi kuvaho ntiyigeze akora ikoze na rimwe naje ubwanjye sinuza kwiyemera umuvyeyi yanyise Abera yari yabonye yuko ntari umuntu w'amanyanga zobibona nitunabana uri hama naguciriyemo icatumye numva no kwitaba nkaza ngaha urangora nukuri amapere ama message mwanya wose nukuri biranstress ndavuga ati reka basi no musi ngende kumuraba ko yumva ashaka ko twicarana twicarane biraza gutuma ataza kuguma telefone anyandikira umwanya wose nari ni mpamvu naje kugira basi amapere uzo kuyagabanya n'ama message ahubwo bigiye kongerekana narijya ntanguye kubona amaso andaba neza gato ndiko ndabona yuko umengo nkase nkanipurusa no ndiko ndakuronka ubu rero ahubwo ngiye gukomeza nije wa mbere kukubaza waramutse gute message ya mbere uzoza urabona muri phone yawe ni ya Bera kubaza waramutse gute wanyoye icayi warose petit déjeuner wagiye ku kazi nije wa mbere kukubaza ku murango waroze ico ufungura wariye umiriwe neza nije wa mbere kukubaza wavuye ku kazi uriko urakora uduki wafunguye urare neza uko message zigiye kuba nyinshi ukomeza kumeko bede sinzi kunyera ibyo nabivugamo gusa sindavyemera cyanda gushimira n'uburyo usigaye nyishura kuri message amajambo menshi ndakubaza kuri message haragihe unyishura kandi ukanyishura neza ubwo kuraba uzabibwira abavyeyi amenye ko hari ikintu watoye wari warabuze mu buzima bwawe namenyesheje kare sinumva ko ibyo bintu bimenyesha abavyeyi kana kanya erega ndabivuze namenyesha abavyeyi n'ukuntu biheruka biruka gupfa ava bibaza ko ari bifite ikibazo cyo gusubira kumva sinumva ko ndabimenyesha muri no mwanya ariko ko tuzomana igihe nuko nzogenda ndakwiga ndakumenya mama washobora kumenyesha abavyeyi ariko ni byiza ko babimenya kuko urabona nk'ubu turicaye nko turasangira kandi nk'abantu bari mu kiyago nk'ubishitse nka papa wagaca nkakuhana usanga aratubonye ashobora kunyiyumvira nabi cyo ugasanga arangira nawe tikiya kigabo ku muntu ku mukobwa wanje gute ariko azi ko amakuru make nta nakimwe vuga ati umwana wanje yakuze ari kumwe n'urubavu rwiwe je ndakurutse sindi umwana ushobora kwishanya ibintu by'akazi bya business cyangwa n'ibindi duhuje abantu ntibahuzwa n'ivyo gusa rero muhira niba bakimicunga ngo bandabikujisha cyangwa umuntu andakutse so nibigire ikibazo sawa tume dusenga Imana kugira ngo imyiteguro cyangwa kwitegurira ubuzima bwacu bwo kubana ibihe byose bigende neza. Cheers. Naya kunanye kugura. Shika
Aramenyereye kunywa ibiyeri. Ntanzokana. Byamubimba. Kanda kunywesha. Ukurikira iyo kaja basi sinzira. Kurikira iyo kaja. Sheri rero dupange deal sibyo? Sheri wavuze ko tuzotandukanywa n'urupfu. Nagone tuzokubita. Kubera dukundana cyane nka Adamu na Eva. Hari ikintu rero nshaka. Uragikora? Ni iki no kwanga gukora kweli? Shirivuga cyane ndakumve nyine nakimwe nawe gukora ku bwawe. Oh, okay. Abanze nkore ngaha kwanza. Sawa. Sheri urabona afise umugenzi wanje. Kandi umugenzi wanje mu bisanzwe arageramiwe. Ariko rero niyumviriye yuko nogerageza kumufasha. Kandi si we wenyine nzabafashije. Nzabafashije benshi kandi nanje ivyamuye ko bishobora kumbako. Ngomba kunsaba n'iki? Ni service nshaka nyene. Dushakanye n'ikintu dukora. N'iki? Shiri ranga ko tuzotandukanywa n'urupfu. Ariko n'ubukene nabwo bwadutandukanye. Ubukene? Riga baje bavuga mwino si yubu no money no love. Sukaje bavuga. Nabyo urumva? Ndamaze kubyumva ariko nta bukene bwo dutandukanye. Sawa. Basi tureke kuvuga ibintu nk'ivyo honye. Gusa none jo kuri telefone narakubwiye ko nshaka kubwira ikintu. Ariko ntabyo nakubwiye. Shaka. Hari ikintu ushaka dukore. Turokora umuntu umwe. Umugenzi wanje kandi tuba turokoye benshi. Turokora umuntu umwe? Mugenzi wawe? Gutesi? Ashiri mu bisanzwe. Inshuti yanje. Afise umusheri wiwe. Kwanza ase umusheri abakobwa b'iki gihe ntako bizera abashe. Wari umusheri wanje? Uzonca inyuma? Oya. Uzonca imbere? Urabona be? Afise umusheri wiwe ariko hari umugabo amubangamiye. Muri quartier dufise umugabo. Nese sheri ibyo birakuraba. Twe twikundaniye. Sheri birandaba. Wowe niyakugeraho nuzocona ko bindaba. Dufise umuntu yitwa Karimu. Nkawa kubonye mwakwiruka. Akunda abakobwa cyane. Yamaze inkundo z'abana azisambura. Sheri ugiye ngurishe? Sheri sishaka kugurisha. Shaka umva no kugurisha. Tumva umenga nivyo ushaka kumbwira. Acha nsigara niki? Okay. Ntabwo gusa ni ikintu nakubwiye ko nshaka dufashe umuntu turokora umuntu tugirira neza n'abandi bantu. Uwo mugabo akunda abakobwa. Rero uwo mugenzi wanje yamaze kumva yuko yaryamanye umusheri we yaryamanye n'uwo Karimu. Kandi uwo Karimu muri quartier ararembeje kabisa aragisebeje. Ni kuvuga yuko shaka wewe uba gatego.